ego tugisubiye gatoya kuri manager kuri Ciza Joseph wiyumva gute kubugeza no munsi ndabona nawo imyaka urajyanye ariko n'umunsi ngo batinda cyafise mama ubyumva gute muri rusange Jesse nshaje na mama wanje urabona ko adashaje cyane jewe ubwa mbere na mbere ikintu ca mbere umuvyeyi ni ikintu kirumara cyane kuko biratuma uri kurakora n'umuhezagiro w'umuvyeyi uratuma umuntu akora neza abaho neza agakora nitwa Prince Bamanawe cyangwa Teacher Prince the MVP of Prince of East Africa n'abantu menshi bakuru wa Homewood TV na mitwe bandi je nitwa Sindaga Ferdinand ndumushoferi urabibona ariko nsanzwe ni n'umunyeshure muri kaminuza NS di Burundi rero cyane vraiment ndabyangirangiye cyane kuba mboye n'umu intellectuel umuntu y'umutaximan kandi yiga kuri kaminuza y'u Burundi muri mu gisata ki niga génie électrique burya akazi ka génie électrique ngamu Burundi karaboneka cyane karaboneka ahubwo niko bera tuturaza amashure y'ubu sino karaboneka mbere ni nako kariho kubera muri domaine électrique ni ikintu dukoresha muri no misi umuyaga nkuba ni ikintu tuguma dukeneye aho tugeze hose cyane cyane ndazi ko abantu benshi bitwa ko bashogoshika muri kaminuza baraminuza baronka ama licence ama PhD benshi bagira usanga bafise akantu kakagaye bakavuga ati jewe sinokoreye sino mu taximan kubera ko umunsi mbona kuri taximan kandi nzi kuri iki gisata gikomeye cyane gose navuga ko ndi gushaka gukenera ejo n'ejo bundi muri make ntagiye kuvuga menshi ndimo akazi k'itaximan n'akazi keza cyane kuko kuburyo n'abantu usanga bafise ubundi buzi bashobora kubikorana no kuvuga ko akazi kose gashobora kuzana ratio kagumara akazi keza iyo ugakoze ufise umugambi ufise vision imbere yawe no kugira vision kuko utagize vision nta kintu ushobora gushikako rero ushobora kwicara ngo ndera amaboko kandi mfise umwuga nshobora gupratika nkaronka ratio nkashobora kuronka ico nkeneye cyose nkagikura ngaha rero sinorera amaboko ni vyiza cyane gose na cyane ku ba jeune canke uri mu bantu sokora turabanza cyane reka nje ku ba jeune cyane bo mu gisagara rero usanga bafise akano kuvuga ati jewe narize amashuri menshi cyane gose narameneje nshobora kugira zishobora gukora akazi ku taximan cyane ku motari nakajambo kawe babwira wo akajambo no babwira nuko ubwa mbere na mbere bakunda akazi aha mu Burundi uwari we wese utaravye ikintu ukora kuko ntavyo kuvuga ngo uri umunyeshure ngo uri giki aha mu Burundi ni mpaka dukoresha amaboko yiwacu ndetse na nyine cyo bahera guma bidusaba ati dukura amaboko mu mpuzu dukore dushinga ama cooperative dukore none nanje mu gukora navuze ni iyi cooperative reka nje mwibarabara ko nagiriwe amahirwe nkaronka permis aba narashoboye kuyironka reka nkore aho wose rero mvuga ati jewe n'ibiki sino bikora nibaza ko ari nyuma cyane nta nazofashitse n'amashuri ntacazomumarira ahubwo bikora cyane murakoze cyane wa banywanyi ba bikiganiro waruruzi n'umusi turi kumwe no mu n'umushitsi wacu dasanzwe tuburiye muri taxi n'umugenzi cyane gose kandi akaba yiga kuri NS umva yuko ari mu gisata kidasanzwe génie électrique hanyuma akaba kandi n'umushoferi umva ko n'umuntu akunda akazi cyane gose ariko arakora bidasanzwe kuri ariko amajambo ariko aravuga ariko arinspire cyane gose ari nova ko empowering no kuvuga aragica koze ku ba jeune n'abantu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi hanyuma mu ntango baratubwiye yuko arikibazo tubaje tubati none burya nta yindi film murasohora mu ndoto tuvuga ati ego ntirasohoka burya hari ibiganiro cyangwa amafilme ya GFS wo gukurikirana ndabikurikirana cyane ndetse natanguye kubikurikiranira igihe natanguye kubona iyi link yanitse ko iyi logo yanitse ko Homewood TV narayibonye nsanzwe mfise uwo nita nka senge ari muri ibi akora muri NS rero mu nyuma naragize ati barambwiye ati barasohoye filime bari kumwe na Kidumu ndavuga ati none filime mwasohoye imeze gute acarambwira ati urazoja ngaha uzoyirondere uzoyibona niho naciye njako kugira ndayirondere ndashobora kuza rero ndazibona nca ntagura kuzikurikirana ndetse ndazikunda cyane
ego ndumva yuko uno munsi uba uri ndumva ko uri umwe mu banywanyi badukurikirana cyane gose badukurikirana cyane gose mu biganiro vya Homewood TV na cyane mukurikirana amafilme ya GFS nivyo cyane gose nari ya filme uvuga yuko twasohoye tugenda na Kidumu ni mpanuro iyahe wowe warakuyemo Dimo ijya sinashoboye kwikwirikirana cyane kuko byatubiranye n'igihe bari banyivye telefone birangora ku buryo ntushobora kuyikwirakiranira kuri YouTube. Abanywanyi bibiganiro cyangwa amafilme wa GFS nashaka ama bariko baradutegura filme nziza nakajamo kababarira akajambo no babwira nuko boja kuri YouTube ubwa mbere na mbere bakarondera ahari gira recherche bakaja muri recherche bagaca barondera Homewood TV bakabayibonye hanyuma bakafyonda subscribe bakafyonda no kunzogera bakaba banwanyi ku buryo ikantu kose izoshirako bazoca bashobora kukabona umwanya wose kagiyeko. Murakoze cyane gose murakoze cyane gose akajamo gatubwira abakinyi bacu bamayeresi muri GFS cyo no babwira akajambo kamwe muri make no babwira nitera imbere ahubwo turabashigikiye cyane turi nyuma yanyu turabashigikiye. Murakoze cyane ariko akajamo bavuze ngo rafisi sengi wawe nawe kina mu muri cinematography akora muri Nesi yo warinde twa mediatrice mediatrice nibaza ko hari ahari hose ariko aratwumviriza nibiza ko ari byiza cyane gose hanyuma nibagiye kubabwira ati nimba bashaka kumenya vyinshi kubiganiro byacu bamwe pasa kuri Homewood TV muturondere kuri YouTube cyangwa mugire icyo subscribe nkuko umwanya wose bivuze mugirage mugira icyo muje kuri Facebook muje kuri Instagram Snapchat muri ma réseaux sociaux madusangaho yari teacher prince kumwe n'umunyanyi wacu merci beaucoup naho twagufatiye mu nzira ariko twasanze umwana mwiza cyane gose mbase go ciao thank you boss bakunze bikiganiro warubizi kuri Homewood TV uno munsi tariki 12 turamutse tufeta umunsi mukuru wa Pasika nkuko tubona hano tuko turegeza muhira kwa Ciza Joseph the manager wa Homewood TV manager wa GFS mu mayeresi atandukanye nko muzi mu mayeresi atandukanye za Indoto Koreta uno munsi afise urubanza dasanzwe aho yabatijwe umwana afise umwana yateye intambwe na cyane mu kirisi no twovuga ubu naho mu mwanya muto yatse turabasa mutsangire tugiye kumusoze muhira tumaze bazukanaka kubera iki yagweze umunsi mukuru nasho kudutumira cyane kuko ko ari umuntu adasanzwe atashoboye kubivuga mu GFS bimenye atabwiye Homewood TV bimenye kugasho tugira icyo tumutere icyo byumva cyumva ko hari akantu katameze neza sivya tukeneye yuko rero no musi atusigura neza kubera iki yagize urubanza ntabivuge kandi tuzuko ari umuntu twebera cyane ko sivyo none merci beaucoup yes TJ tubananye gato sivyo yes this is Homewood TV yes tugikwa Ciza aha niyo muhira iwiwe ahasanzwe urabona zido ngozo sinababanyi twagenda mu rugo mu mwanya muto turashitse umuryango muto wo kurengana ko tutarengana yes muri kubona teacher prince the MVP prince of East Africa yes hamwe kwa Ciza turiko turagana tuja mu rugo kugira shwe kumenya vyinshi kuvyerekeye we vyikuri na cyane ku rubanza afise no musi yabatije umwana atari ntambwe mu dini ya Gatolika yabatije umwana ninde maza kumumenya sivyo yes bandanye kuba kumwe natwe Vite. Urakomeye. Hey, papa ari he? Ni hari. Haramajaye. Hari misalo. Yeah, that's pretty good. Merci beaucoup. Ouais, kaze vraiment. Odi hano. Mumeze neza. Turabaye mwaramutse mwiriwe. Murakomeye. Ego. Musaza. Mukomeye. Turamura tuje. Mukomeye. Ego ko tumva ko utuntu tumota neza aho hari urubanza rusanzwe nyene rubayabaye sirutse runini cyane
urubanza rusanzwe atari rubarabaye ariko tuzomusanze mu kingo tsatumenyere ko muri abantu bari mu rwego rudasanzwe hejuru twita manager na cyane mu nzego zitandukanye mu masosiyete atandukanye iyo tuvuze urubanza rudasanzwe twe twumva ibintu bidasanzwe kubera ko abantu nkamwe tubafata muri abandi bavuga ati ndaguhaye agafana sivyo agafana ko kabona nkamwe tukita miliyoni zibiri wari muri zo mvugo oya si yo mvuga ariko bo jewe sinamenyere ibintu by'imanza cyane nico gituma nakise ko akabanza gato ariko n'umwana yabatijwe umva rero n'abana bandi baza n'abakuze nyene b'umuryango baza kumugirira umuyo munsi mukuru bizavuze yuko n'urubanza rusanzwe ariko avuga ati ngo azoba yabatije umwana yateye intambwe yo kubatizwa ariko tuko turagerageza kuzirikana ku ntambwe iyo ugeze ku ntambwe yo kubatizwa nibaze yuko atari ikintu kidasanzwe musanzwe mu mico kama canke mu buzima busanzwe tumenyereye ko iyo umuntu ateye intambwe yo kubatizwa no kuvuga abateye intambwe idasanzwe ni gute none twege muri mwanya twovita ibintu bisanzwe Njombo nibaza ko ari ibintu bisanzwe ku bw'ijambo ry'Imana ariko ku vy'umubiri ndabona ko ari bisanzwe kuko nico gituma natumiye n'abantu benshi ndafise abagenzi benshi ndafise ariko sinashatse kubatumira parce que nabona umenga ni bisanzwe na cyane muri ibi bihe mbona umenga biragoye vy'ubutunzi umva kugira utumira abantu benshi n'ibindi na leta iravuga ko abantu benshi kuba bari hamwe n'isi vyiza muri no minsi nico gituma nasa no gutumira abantu benshi ubwo nitwa turimo abandi bavuga ati bariko baritwaza coronavirus ubwo ntibashoboye gusangira akajumbu n'abandi bantu oya suko kuko arakajumbu naho kabari gatoyi burya ngo ari ubumwe ngo urusato rw'imbaraga sagwifuka batanu none ko nzi yuko hari wa mama ukora avuga ati Ciza arashogira urubanza nadutumire nka cyane nko muri je nko mu gutwara nka JFS canke muri Homewood TV akavuga ati yagize urubanza ariko uno musi nashaka kudutumira ntacyo bikubwiye oya ivyo naco bitwaye cyane kuko urubanzanye zinantegekanije kuko ari ibintu byinshi dutegekanije kuzokora umva rero turashobora kubikora kandi bikazotera imbere tugatumira n'abantu bakabona ivyo twakoze umva rero ahubwo ndatangaye kubona mugira surprise muhira ntarira navyo nari niteze avuze ko atari nkonari yaravyiteze yuko uno mushaka kumusanga muhira cyane mu kubaza ibibazo bitandukanye cyane kuko tuvuze yuko yagize urubanza rudasanzwe yarayi no munsi haso umwana ateye intambwe idasanzwe ni byiza cyane kuba tugusanze muhira cyane nk'umuntu ari mu rwego rudasanzwe ari mu rwego hejuru sanzwe kandi twemera kandi twubaha cyane gose bimvikana yuko dushagira urubanza cyangwa no munsi umuntu abakina akantu ka archive akina akantu kazomufasha kuyibuka ati umunsi kanaka naragize urubanza ariko hari abantu ntatumiye ariko n'abana batumiye ejo urubanza nzara guhindura nuko bivuze ko urusato rw'imbaraga sagifuka batanu bibaza yuko nabo ari kafana gatoya bashaka gasanga n'abantu batandukanye kandi icyo menyere ndazi yuko mufise abagenzi benshi kandi babasha kubashigikira ni byiza cyane gose ubu umwana yagiye ashaka gutera nta mutosha kumubona ego ari ngaha nyene ari ngaha bamurabe bamurondere bamuhamagare ego vyinshi na cyane birabere cyane siko twerekana abandi bana na cyane bari mu Burundi bagikinagira baciruka mu bina biya kuberekana yuko hari intambwe kanaka bakenya gutera hari intambwe kanaka ibere cyane mu buzima bwa minsi yose bafasha gushika kuri cyane gose cyane mu byo dukora byose mu gihe dutanguza Imana imbere sivyo ego byiza tumubonye ego na cyane nibaza ko na mama wanje nguyo ari ngaho mama niyo mama akuvyana kandi ariyo ni sinema napanze yego azoba ari mu sinema shasha napanze zibari yego babanze bafatira umwana nuko nariko ndababwira twaramutse no munsi tugendera urugo rwa manager wacu wa GFS manager afise ibintu bitandukanye ariko arakora nkuko yamari karabisigura mu ma interview tandukanye n'umunsi twashise muri wiwe ari mubona yicaye hano urabona ko n'ingene yicaye nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu nyine umugabo yemera umushinga nayemera sivyo ariko n'umunsi ikindi kintu gishasha ndibaza yuko kibere cyane gose nashacere ku banyonyi bose ba Homewood TV n'umunsi twahashitse muhira ariko dusanze ari surprise dasanzwe aho ya chatwere cha presenter sa mama uyu amwibaruka onyine mama ubona ngaha mwiza cyane gose ubona ko naho mengo ababaye ngira arasinzi ko shavuye sinko mama wawe shavuye oya je simbabaye cyane ne usanzwe umenyereye nicase mu buzima bwa misi yose umenyereye nyine kuba wicariye witekerereje ni kubona mu buzima bwa misi yose namanicaye nitekerereje aho ndi hose ubwo niyo bari karakujya umutima
wiyumva gute iyo wicaye nka rugo bati uvuga ati uriya n'umwana we wanje niyumva umunezero ko mfise umunezero ariko umunezero ibise tuvuze umunezero afise ikintu ubako niki nikiyo uvuga ati jewe mbonye umwana wanje numva njyewe cyane gose iyo mbonye umwana wanje nyene ndaryoherwa nyene kuko ko ari we nyene mfise mukuru muri bo mu bandi bana niwe wenyene mfise kandi mukuru mu bandi bana iyo tuvuze ati niwe wenyene umubashize kuvuga iki kuko ari mukuru abandi nabari batoyi arija bakunda kuvuga tuvuga ati niwe wenyene hari ikintu kidasanzwe wakora peteta kumbura abandi bantu batakora niwe niwe ambonera ubuzima bwanje aho ndi hose kuko niwe andisha niwe anyambika niwe mbonera byose Viza cyane mu misavuga ati mwana wanje niwe mukuru niwe ndisha niwe ngabura niwe menya ubuzima bwanje bwose aho ndiko turacanga message ku bana bose bari abantu bose bari kurakurikira ibiganiro vya warubizi ikiganiro cha warubizi kiko kiraca kuri Homewood TV tubwira abajere cyangwa abantu bose bitwa yuko ufise abagifise abavyo ugifise umuvye cyangwa ugifise bako ryo kubona papa wacu cyangwa mama wawe uvuga ati muno mwanya nyene kiko turaganira ugende umugire mama ati mama ndagukunda mama ndakeneye uko ejo ndakubwira igitenge mama ndakeneye ko ndakukerera akana kugira ati kubera iyo misi yose nakaje keza ko gukora nakaje keza ko kucakira uno bose nyine agikomeye kwimubwira ati mama ndagukunda hari benshi bavuga bati iyo mama wanje abakiriyo iyo papa wanje abakiriyo mba ndyoheye no mubwiye gutya sivyo ego tukisibe gatoya kuri manager kuri Ciza Joseph wiyumva gutya kubugeza no munsi ndabona nawo imyaka urajanye ariko n'umunsi bati ndacafise mama ubyumva gute muri rusange Jesse nshaje na mama wanje urabona ko adashaje cyane jewe ubwa mbere na mbere ikintu ca mbere umuvyeyi ni ikintu kirumara cyane kuko biratuma uri kurakora n'umuhezagiro w'umuvyeyi uratuma umuntu akora neza abaho neza agakora n'utuntu twinshi umva rero mugihe umuntu ababona umuvyeyi kandi umuvyeyi nuwo kumvikana nawe vyanga bikunda kuko umuvyeyi n'umuvyeyi akabura ntikaboneke ngo n'umuvyeyi w'umuntu ni nyina w'umuntu urumva rero umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane nkuko bimeze nk'ubu amisi 6 igiye kuza tuzoba tumaze umwaka twibuka umuvyeyi wacu papa yitavye Imana urumva yuko nabo nyene bariho bose umva ari ikintu gikomeye cyane umva dusigaranye umuvyeyi umwe nifo kumubungabunga kugira nawe nyene abone yuko abayeho mu buzima bwiza nk'abandi avuze ijambo ryiza bati ifu ko tumubungabunga ariko na papa wacu cyari tumvise ariko nawe ubu tukiri kumwe nawe ariko ubu ni vyiza yuko n'uyu umwe dusigaranye ifu ko tumubungabunga ndabona nagerageje kuraba ingene ameze ndabona ko adoshe ameze neza yabivuga ati je vraiment aramfata neza niwe amenye ubuzima bwanje bwiza hanyuma akajambo gato bashaka kubwira nkabona ko ratwumviriza ari wano arimo papa ko basi bose abantu bose bati hari abantu bita twituvuga ko batitwareka abavyeyi babo ariko no munsi two turaba karero kawe ni keza cyane gose gashaka kugice kigishije abantu benshi kurikana ibiganiro vya Homewood TV nakajamo akayobwira ko abo bantu bavuga yuko bafise icyo bifashije ariko batari barafasha abavyeyi babo je ubwa mbere na mbere nubagaya abantu badafasha abavyeyi babo nta bwenge baba ariko barabishiramo cyane kuko umuvyeyi n'umuvyeyi burya nico gituma benshi babura n'umuhezagiro kuko baba bariko barafata imiryango yabo nabi ico ni cyambere cya kabiri nuko jewe mu manuro noba nuko umuvyeyi nawe bufise imamiliyoni n'amamiliyoni umuhaye igihumbi arashima kandi akagusabira imyezagiro gusumba babandi bo mu mabarabara ahubwo akagaya n'ivyo wamuhaye ngo nibiki umva rero umuvyeyi n'umuvyeyi nuko bo bafata mu mugongo bakabafasha nkuko nabo babavyaye bakabarera kuko burya ngo umwe rubivukuru gakwira hose mu gihe ufashe umuvyeyi wawe neza ukamubungabunga n'abana bawe mu gukura kwa ni wasaza bazo gufata neza cyane nashanje mu guhera heza mbere yuko tutandukanira ko cyo gutandukana tuvugane n'umwana yayisho kugira ubanza nagenda kubaza kabanzo gatowe ni ikintu ikihe wowe uvuga ati no munsi maze gukorera mama nuvuga ati no munsi iyo misi nyene bizirikanye ko nagikoreye mama wanje amvyara nuvuga kintu umunezero ni ikihe kuba wibuka ubwa mbere na mbere ikintu kinera umunezero nuko ndamukunda aramukunda cyane gose nikanga ubwira mama wawe ndiko ngarubwira papa wawe kumukunda iyo ni point ya mbere ikomeye icya kabiri ntacyo amburana urafise umuriyoni ufise umbijana ni kangahe wizirikana mama wawe icya gatatu nuko ndamwitaho umuvyeyi byose akora
ndamwitaho witaho kangu iyo bavuze kwitaho kanga witaho umuvyeyi wawe ndakeneye igihumbi mama reka kungora ndakeneye igihumbi bitanu papa reka kungora ivyo nivyo bintu bikuru kuko nawe nyene mu vyo mu masengesho yiwe biratuma mwezagiro wiwe nanje ngabona ico ndiko ndakora ico ndiko ndimbura naco gituma nashobora kumwibagira naho mba mvuye na saa 9 y'ijoro saa 8 ndagenda nkakubita hoda ati vyuka ndakubone kandi ni nkuko nashobora gufata urugendo nje hanze ntamubonye ndamuramutse cyangwa ndamusezeye yego murakoze cyane gose ko ariko kuri ikiganiro vya Homewood TV kini kiganiro warubizi cyane gose cyane aho tubahereza inkuru zitandukanye z'abantu batandukanye ari abakuze abana canke abastar ariko no munsi nko twabwiye turi kumwe na Ciza Joseph tumaze imisi ko turakora ibiganiro bitandukanye kuri Homewood TV umvise ko ariko kuri ko Ciza cyo kwitwarika umuvyeyi wiwe na cyane cyo gukorana n'umuryango urabona ko umuryango uryoheye umuryango umeze neza kandi ufashanye mu nda biza cyane gose ariko tukibagira kwabwira yuko no munsi yaragize urubanza rudasanzwe aho yarinze arami umwana so umwana cyane mu gisata cyayo mu gisata cy'ubukirisi kuvuga ko yabatijwe muri Eklezia Gatolika ariko mwanya mutoya turabereka umwana arabwira vyinshi ndazimaze kumugira ko vyinshi na bose murakoze cyane bandaya mukurikira ibiganiro vya Homewood TV mutibagira gugira subscribe like na comment ciao very soon ego nkuko tubandanya kwabwira turi kuri Homewood TV turi kumwe na teacher Prince MVP Prince of East Africa ngo twabwiye no twaramutse tugendera urugogwa Ciza Joseph aho yaramutse asohora umwana cyaje tuvuze gusohora yabatijwe muri Eklezia Gatolika nawo mu mura twicaranye ngaha no mugereje kurabura ko ari umuntu mushinga naye urabinye yambaye ikoti nziza kandi yaberewe amakuru yawe imeza urakomeye kuma urashavuye ubushavuye oya gerageza basi twengera abantu ariko rakumviriza hari abasi fumu twenga vuga ati ujya mu boss aratwenga basi ego hamya gusindi oya hamya gusindi babwira ngo twande wo Sibomana Lionel yitwa Sibomana Lionel ayo mazina si bose bakunda kuyaronka Sibomana Lionel warawaje papa gituma yakugise Sibomana oya navyo rakubwira nibazi yuko nitwagaruka uzatubwira igituma yakwise Sibomana sivyo uno musi habaye urubanza kumengura bero cyane gose ufise urubanza ufise fete yiki yo kubatizwa wabatijwe none wabatijwe he muri Eklezia Gatolika wabatirije muri Eklezia Gatolika birakuryoheye nigiki kuryoheye cyane gose uvuga ati umuntu abatijwe umuntu aryohe nigiki kuryoheye kubona ndabona uraberewe cyane gose kubera birakubereye sivyo uraberewe kandi cyane gose uno musi ko nabandi bana no musi baraberewe nko kuberewe ngaha muhira sinzi nimubana none oya ubana wenyene ubana papa na mama gusa mubana muri batatu oya mubana muri bangahe batandatu tubwira amazina y'abo batandatu mubana wa mbere Jamje wa kabiri Gwasa Innocent Grace Queen nanje nawe kirazira kwibagira ko urabona ko ari umushinga ntayo abandi bose kurabona ko ari wambaye ikoti na mose ego hanyuma ndakubaze none hari abandi bana bameze bangana nabo babatijwe bari kandi ni benshi none ninda kubwiye ati ninda gusunikiye ko cyo kubatizwa mama niyo akubwiye ati uteza kubatizwa papa niyo akubwiye ati utegeza kubatizwa niwe bakubwiye kubatizwa none ndakubwiye kubatizwa nje nabyishaki niwe yavyicakiye yumvise ati sivya bintu sivyo tumenyera abavyeyi canke abavyeyi papa canke mama basunike ati utabatije no usubira kwinjira mu nzu yiwanje ariko wewe Sibomana avuze ati ni jewe navyishakiye none tugica gusunikiye kubatizwa ego no kibabwira niki rero
nashize korera Imana kubera ndayikunda n'abavyeyi banje bayikunda. washatse gukorera Imana kubera ko uyikunda kandi n'abavyeyi bawe bayikunda wumva yuko umwana imisi yose mu byo dukora byose na cyane inspiration ya mbere akaro ka mbere kava ku bavyeyi kuri sibo Imana avuga ati jewe nafashe decision yo kubona nafashe ingingo yo kubatiza kubera yuko abavyeyi banje barakunda Imana narabugiye ko naje ndakine kuyikorera wumva yuko neza neza abavyeyi bafise uruhara rudasanzwe mu muryango na cyane mu kugira ico mu inspire abana babo mu kugira abana babo bashobora gukora mu buryo bwiza cyane gose uva natwe turagiye cyane gose kubona uno musabatizo kandi urabona ko duheje kuraba urabona ko usa n'umuntu turese gusa turabona ko umuntu akunda Imana cyane gose kandi turabona yuko wambaye nk'abapadiri urakeneye kuzuba umupadiri nawe Oya. ubu mukeneye kuzuba umupadiri urakeneye basi kuzuba umukorezi Yego. kubera iki ushaka umukorezi Kwanza ndakorera Imana. uzokora Imana abapadiri barakorera Imana abapadiri barakorera Imana ubona tubabwira amakuru menshi kuvyerekeye Homewood TV na kuno kikona cyanshi warubiza aho turi kumwe na Sibomana tuko tumaze ibibazo bitandukanye kandi urabona ko ari umwana acibwenge cyane gose mu bibazo yishura ego very soon turabandanya ego tugira hajya hanze gato sije yeah nuko tuko turaga mu nzu atubwiye yuko Kenya kuzomukoreza kuko wavuze gushaka uwo mukorezi Byose gusa ni gukorera Imana. byose no gukorera Imana ego twari kumwe na Sibomana twaze byinshi cyane gose urabona ko ari umwana ameze neza kandi ubona ko yivuze yakunda Imana kandi yakwiye ku bavyeyi byinshi cyane gose turaryoshye cyane gose wakoze cyane gose Sibomana ego akajambo babwira bariko barakumvira nakaya kubana badashaka kubatizwa nakajambo kababwira umunsi mukuru wa Pasika. wifurije umunsi mukuru wa Pasika nawe bandi bana bose ngiki babwira abana batarabatizwa nabo ngiki babarira abana badashaka kubatizwa babwira ati babwira kajambo nabo bumve yuko Pasika kuri cyo baca babatizwa akajambo kanyuma babwira aba bana bandi abana bose bakora twumviriza batarabatizwa nabone niko bakwibuka agakorera Imana. Korera Imana ni byiza. urakoze cyane gose